Nkwibutse n'ibi mwene data dusangiye amarushanwa n'ubwami. Ubuzima bw'umukristo ariko araja mu ijuru biramusaba kurya indya z'impwemu, ijambo ry'Imana, indirimbo, gusenga, kuko ivyo biri mu vyo mpwemu w'Imana aba muri mwebwe, muri twebwe afungura. Yesu ari mw'isi yigisha abigishwa biwe, yababwiye ijambo babwira ngo mwirinde ntihagire uwubazimiza. Matayo igice ca 4 igice ca 24 umurongo wa 4. Ibi yabivuze kuko yabona mu misi iza hariho abigisha bazoza bakazimiza batari bakeya. Mbere ikindi gihe yaciye avuga ngo igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri. N'ubu haramaze gusohoka canke kuza abiyita ba antikristo, bavuga ibigoramye, bigisha abandi ivyo badakurikiza, bavugira Yesu nabi. Ariko weho mukundwa nshuti dusangiye amarushanwa n'ubwami, ibi ntuzovyibagire. Ntuzukunde kwica ukibika muri wewe, ntuzukunde ko womara ibihe udasenga, ntuzukunde ko womara ibihe utariko urasoma ijambo ry'Imana. Imenyereze gusenga, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana, imenyereze guhera ibifungurwa wafashe akanya keza ngo uhererane n'Imana. Imana yo mw'ijuru iguhezagire. Icaha ni kibi kitotuma umuntu atabona Yesu, ariko kandi kubarongorwa na mpwemu yera bose bashobora kwigishwa n'ibindi vyinshi ntavuze. Imana iguhezagire wewe. Turangirize kuri iki kimwe. Intumwa Paulo yigisha abantu, yavuze ngo kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami butantera isoni kuvuga, ari ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese yizera agakiza. Mwene data, uribuka kuzigama agakiza, ukabumbatire ntihagire ivyo kagutwara, kuko ibiteshagiza ni vyinshi mu nzira, ibisubiza abantu inyuma ni vyinshi, amajambo ni menshi iki gihe. Ariko uw'impwemu arobanura ibihwana n'ibidahwana, amenya umuco akamenya umwiza, asobanura ibisosa n'ibidasosa. Umwijima muri we arawumenya, umuco muri we arawumenya. Aramenya ati ndafise ivyaha canke ntavyo mfise. Ariko abana b'ibigaba canke abana b'ivyanke bibwira ngo bari mu kuri, bakomeza inzira mbi yabo, bakomeza kugenda mbere bishira hejuru, bavuga ngo ni beza, naho muri bo bari mw'ibamba ry'umururazi. Nico gituma umuntu akwiye kwirinda cane kugira ngo ntazimizwe. Yesu yavuze ngo tuzobamenyera ku vyo bama. Ni vyiza rero ko umuntu yama imbuto nziza, na cane cane z'ukugororoka. Imana iguhezagire, iguhe kwirinda ivyo kuzimiza, kandi nawe ubwawe ivyotuma ukura uvyimenyereze. Ikibitsanyo wahawe arico mpwemu yera, ukizigamishe mpwemu yera aba muri wewe. Ikibitsanyo wahawe c'agakiza, ukizigamishe mpwemu yera aba muri wewe. Imana iguhezagire. Imana yo mw'ijuru iguhezagire kandi igukomeze.